turabaramukije turabahaye bwakeye aho muherereye hose turazi ko mu bice by'isi yose hose atari ku murango abagira bajyame nabo muramenye ko mubyakira gusa twagira tubamenyeshe yuko n'uyu munsi tubazaniye iyindi video ku zindi nkuru tugira tuganireko. Uyu munsi rero muti turaganira kuki kuri televiziyo yacu uzobazi. Tugira tuganire ibisanzwe by'ubuzima busanzwe. Kubera iki muri iki gihe ndiko ndibaza ama mariage araboneka ni menshi, amakwe ni menshi, ariko divorce nazo zikabanyisha. Mwibaza ko ari kubiri. Jewe ngenduye nganiriye n'abantu ndavye ingene tubayeho n'ingene twabayeho mu bihe biheze, ndabona yuko ingene abakobwa n'abahungu bacagura uwo bakundana uwo bazokubakana nibaza ko batabigira ubukwiye. Byategeza kugenda gute? Wategeza kwipanga wewe muhungu ukavuga uti umukobwa nshaka azoba ameze ukunuko. Muri babakobwa mwiganye, muri babandi mubana mu kibano, muri babandi mugendana, mukabanza ukaraba ko ya mico ukeneye, ya nyifato ukeneye wayibonye kuri umukobwa uyu n'uyu. N'umukobwa nawe nuko ukamusanga n'uwo muhungu imico iyi niyi, akaba harimo iyo ukunda, ntitegeza kubihuye 100%, ariko ukabona n'imiburiburi ko harimo iyo wifuza. Kuri ico rero ucuvuga uti reka mfate intumbero. Hama rero nimwibagire kugira subscribe kuko inkuru iracari inyuma, ndaza kubabwira byinshi, tuganire kuri byinshi ko twabonye byinshi. Mugire subscribe, partage na like nimubyibagire, kandi mufyonde no kunzogera kugira ngo mubandanye muronka ama video yacu ya Uzobaze Media. Hama rero tubandanije nagira nkebure cyane abakobwa kuri izo nyifato ndiko ndavuga. Abagore mu Kirundi murazi ko bari kune bari gutaha, hariho kinyenzi makwako, kisoro mandando na koya kamugabo cyane koya kamuntu. Reka tuganire kuri abo batatu. Mwebwe mwibaza yuko abagira ama divorce ariko yakamuntu cyane kinyenzi makwako cyane kisoro mandando? Oya, biravana kuko ntimuzi nabariho. Duhereye kuri kinyenzi makwakwa. Kinyenzi makwakwa bavuga ko ari wa mudamu wa mukobwa akunda ibintu. Umuzaniye igitenge ejo yibagira ko waraye umuzaniye igitenge, akakubwira ibindi aguma avuga ati nzanira. Kinyenzi makwakwa aguma avuga ati nzanira. Kandi yigira umuntu yoroshe, akigira umuntu mwiza, akigira umugore ameze neza. Kumbe we ashaka ibintu kumunzanira. Kisoro mandando ni wa mugore asesagura. Karingira mvuge ngo asesagura. Asesagura itunga ry'umuhira. Uzanye ibintu muhira ejo ugasanga vyahetse, ntazi kununumbiriza. None waragize imigambi yo kubaka, mubanya karamata, wifuza ko muzobana imyaka yose, ukagumuzana asesagura umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu. Kisoro mandando aguma asesagura. Ntabona yuko ejo hazoza muzokenera kwambika abana, muzokenera kwigisha abana, muzokenera kuva mu bupangayi, murapanze, murashumvye, muba mu nzu z'abandi. Ntavyabona akubwira ngo biragusha, wigumuzana hama we asesagura. Usanga benshi baja mu marigara, akaja mu marigara nabifise cyane, ugasanga ashaka kwigana mu karunaka. Nimba aja mu misa ugasanga ashaka kwigana pasiteri, umugore wa pasiteri ingene yambaye nawe agashaka kwambara uko nyene. Urumva ni gisoro mandandura. Ngo ntambaye kijya gitenge, mu babanyi yabonye igitenge ciza. Ntari inkoko nanje, mu babanyi babazi inkoko. Aba rero tuduze kwijambo
hariho koya ka muntu cyane koya ka mugabo. Uyo ni wa mugore bavuga yuko agukunda mukenye cyane mutunze, haba nkuko babivuga cyane hameze neza, aguma akuriko afise umutima wo gukunda. Ariko rero bakoya ka muntu nabo nyene ingorane bahura nabo kugira ngo habe ama divorce. Umugabo nawe acabanye bakinyenzi makwakwa canke gisoro mandandura canke karabadukakane kuko hariho abagore bakarabadukakane. Sinanashazi ko tubivuga ko wakane ni karabadukakane, ariko urumva karabadukakane iyo umugabo abaye karabadukakane ni wa wundi atabura ikintu avuga muhira kimeze nabi, yamabona amakosa atabona vyiza. Uyo nawe ni mubi kandi abaho ku mugabo no ku mugore. Koya ka muntu n'umudamu ameze neza, yitonda, yumviriza. Babandi bavuga mu Kirundi ngo niko zubakwa, niko zubakwa. Ariko acahura na karabadukakane amakofi ngayo ni wa mugore gabagwana. Ujya mugabagwana ameze nabi, atari umugabo nyawe ashika ataramukije agaca baza ngo ibi nibi umuhaye ibyo afungura ipiripiri rihe ukamenga gipiripiri imbere y'imfunguko. Romba ni ngorane ziri hose. Rero twokebura ikirero, icyo twokebura abahungu ni mubanze murabe inyifato, kuko abahungu ubu bakurikira ubwiza bw'inzobe, ntibibuka ko inzobe bayirondera. Inzobe irarondegwa. Ubu hari amasabune ameze neza hariho amavuta ameze neza, hewe n'inzarubora zikora ibintu byose barabikora. Ubwiza burarondegwa, ntibubahenderero. Raba imico, inyifato. Kandi rero burya kera twemwe turaba umukobwa ntitwaraba umukobwa, twabanza kuraba mama wiwe twaje kuramukanya muhira tukitegereza umuvyeyi, abavyeyi bameze gute. Mama wiwe tumuravye twaca tubona tuti hariya no harondera umuntu tuzokubakana imyaka yose, naco cyufasha. Raba rero inyifato ushaka. Ni wakunda umugore kubera afise imishatsi myinshi ni sawa, turabishigikiye, ndabishigikiye. Sinzi na mwebwe ababishigikiye muraza kubitubwira muri commentaire, ariko ndashigikiye ko ukunda umukobwa afise imishatsi myinshi no gushake bwawe, kuko hariho n'ukunda ufise igipara, ufise imishatsi mike, ariko ugakunda umukobwa ngo nuko avyibusha, ngo nuko hariya ngo agenda arazungazunga, wakina muzunga niyagwara malaria ya muzunguzo irondera uyu. Hariho na histoire washaka ndababwire ko umuhungu yakunze umukobwa, kandi ni histoire vraie. Akunda umukobwa, hewe agera hariya yambaye impuzu wamengo yivye ibiharage yashizemwo ngaha hariya bigenda birazungazunga inyuma, abantu bose bagenda baritegereza. Wa muhungu aje gushaka ubuzima i Buraya, agiye gushaka ubuzima i Buraya. Wa mukobwa sinza ka microbe yariye mu mfungurwa acaragwara gucibwamo, akadaho agacibwamo estoma iramumerera nabi. Yarafise bene wabo bavukana. Wa muhungu atashe azana surprise, yararonse ubuzima neza. Ashitse ngaho uyu mukobwa yitwa Jamila, ni histoire izwi cyane Jamila rero kumbe yaragwaye, yaronze asigaranye ibiro 35, yaramusize afise ibiro 73. Urumva iyo difference, kubera yamukunda ubunini. Aje araramukanya, Jamila arasohoka kuko yari yamwumvise ijwi, aza kumuriyambira. Umuhungu ntiyamumenya, aramuramutsa, ni sawa muraho, kende umpamagarire Jamila kandi ariko abarira Jamila kubera iki yari yakunze ubunini burahera. Inzobe nimwakena izohera nimba ariyo yarondeye. Urumva, ntimukunderera inzobe, ntimukunde ubunini, kunda imico, kunda ikintu kidahinduka, kunda umutima wiwe, umugendane nawe mumarana imyaka umwe, amezi 6 mugendana, umenye umutima w'ingene umeze, umukunda gukunda. Erega mwebwe n'icyo mutarame, umukobwa yagukunze ntahindura. Nico gituma wirinde ko agukunda wewe utaramukundira ico wewe ukeneye kuri we. Ya mico navuze, wa mutima, ya nyifato, kwa kubaha.
kuko abahungu abakobwa ndabacira gace abahungu barakunda umukobwa yubaha umukobwa yumviriza umukobwa atavuga amajambo uyu munsi sinashaka kuvuga menshi reka dekere ngaho ubutaha nzobabwira andi masekre ari amasekre menshi mutazi ku buryo uyeretse umuhungu nta kuva inyuma na wewe mukobwa ukayereka umuhungu nta kuva inyuma nkuko nabivuze na wewe muhungu woyereka umukobwa inyifato ya keya inyifato yo kumukunda wakaza inyifato yo kumubahiriza kumushira imbere kumuvuganira mu gihe agira rengane ibyo byose n'amabanga nzobabwira ku buryo burambuye mu gihe kiri imbere hama rero mubandanye mudushigikira kuko natwe tugiye kuza turabagezaho inkuru mutari muzi n'amasekre amwamwe kandi murayakeneye kugira turabe ko twugabanya ama divorce ahubwo twongereze abantu bakundana akaramata bagasazana murakoze rero ndabashimiye uzobaze media uzoperereze